Okay, mwiriwe mwake karibu kw'icano Dieudonné ND kazina banyitwa Nijimbere Dieudonné uri mushasha ntiwibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntiwibagire kugira portage rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene ino munsi n'umunsi wa nyuma mugano ubu twagiye mu kwa mbere. Iyi video yakozwe twamaze kuja mu kwa mbere itariki imwe mu 2025. Ego mugani ndakwifurije naho vyarenganye umwaka mushasha ugiye kuza aho waje aho urimwo. Ego uzokubera umwaka mwiza w'ibihe vyiza w'iterambere wo kuvuga ukuri wo gushima wo kuronka aho uzogera hose ntuzokwibagire yuko uwo mwaka wakubereye umwaka mwiza kubera Imana. Ego no munsi naka video gato gusa ni motivation kuguha intege kubera burya nta muntu numwe adakeneye intege. Umuntu ashobora kumusunika mu bintu vyari byo byose bitandukanye kugira yumve ko abishoboye aho ko yobishikako aho nawe nyene kafise imbaraga kugira agere aho hantu yipfuza gushika mu buzima. Jewe mu buzima ikintu nshira imbere nkuko ndabibabwiye ni principle. Principle ni ikikuranga basi ukurikira mu buzima. Jewe principle yanje ni Bibiliya. Naho ntasoma nkuko bikwiriye aho ntayizi nkuko bikwiriye aho ntakurikiza vyinshi nkuko bikwiriye mugani ndayishira imbere. Urumva rero nawe ndakwibutsa yuko burya ikintu cari cyo cose ushira imbere ya vyose mu buzima bwawe niyo Mana yawe. None ushira iki imbere mu buzima bwawe? Principle yawe ni yahe? Ica kabiri mu buzima ego turafise inshuti imiryango bashobora kugufasha bashobora kuguteza kuguha intege kugira ugere aho wiyumve yuko ushoboye kubandanya n'urugendo urimwo mu buzima bwa none. Urashobora kuba warabuze akazi muganuka karonka kubera hari umuntu aho mugenzi yagiye araguha intege arakubwira komeza urondera bizoshoboka. Hari usanga uri kuragira ama examen, hari usanga uri kurarondera alone ideni konuko, hari usanga uri mu bintu byinshi bitandukanye mu buzima, hari usanga ugomba gutangura ikintu gikomeye mu buzima konuko hakaba wa mugenzi aho wa muntu wo mu muryango aho umuntu wari wese aho nko mu YouTube konuko ukumva kubwiye ngo ati komeza bandanya kumva yuko nawe ugize imbaraga zo kubandanya ukasanga wisanze washitse muri bwa buzima wifuza mbere. Rero urumva Imana maze n'abantu bari impande yawe bagufasha bagukomeza mu bintu wowe urimwo aho wowe ukeneye kubera burya twese ntituri 100% mu bintu vyose. Oya tugenda turabura ahantu hamwe cyo gituma ufise umugenzi ashobora kuhuza aho hantu, ufise umuryango ushobora kuhuza aho hantu. Nayo mu buzima ni kumenya abantu wiyegereza abaribo mbega muri kumwe bameze gute bagufasha iki mu buzima uko nuko mu rugendo rwawe maze no mu rugendo rwabo nkuko bagomba ko wewe uba mu buzima bwabo ni nkuko nawe wowe ugomba yuko boba mu buzima bwabo kubera usanga harimo akaruto bavuyemwo aho usanga harimo inyungu barimwo. Ego hanyuma ikindi ca gatatu ni kwizera ni ikintu usanga twese dufise mugani kigenda kirasumbasumbana. Hari umuntu afise ukwizera guke n'undi afise ukwizera kwishi mugani ntibica bivuga ngo ati ngo burya ngo kugira ukwizera kwishi ni kone ibintu bica bikubako hano kone ibintu ucubironka n'ingoga. Oya mugani biraguha amahoro ukiyumva yuko atangorane mu bintu vyose wowe urimo ukiyumva yuko atangorane ibintu vyose bizogenda bien. Rero ufise ukwizera guke urumva uburajya amahoro kandi ukaca ugira n'intege nke zo kurondera ivyo bintu zo kwifashisha mu buzima no kurondera akazoza ugasanga ni ibintu ubibona nk'ibisanzwe kubera wabuze ukwizera umva vyose bica bikatika mu nzira atanuko ari bwatangure n'urugendo. Rero kugira kwizera
ni ikintu gikomeye, ni ikintu gifasha, ni ikintu ukeneye kugira ukwizera. Mu 2025 aho mu 2024 sinzi ibintu warimwo. Hari ibintu usanga warimwo mugari mu ivyo bintu warimwo, mbega mu aka kanya mu 2025 bimeze gute? Uracabikomeza, warahagaritse, waratanguye ibindi ukuntu. Gusa jewe ico ndokubwira burya mu 2025 ntutangure ibintu bishasha hariho ibintu wari ufise ukora, ahubwo ongeza kwa kwizera, wongeze inguvu, hanyuma ushishikare wiruka n'ico kintu watanguje mu mwaka uheze, aho watanguje hagati y'umwaka wa 2024. Kubera burya ugiye gutangura ikindi usanga uhomvye, ntuba wamenye na kirya kindi aho cari gushika. Rero vyiza mara ikintu kimwe hanyuma utangura ikindi, ukomeze. Vyanse niho uheba, vyanse niho uhindura umurongo, uhindura ibarabara, kubera hari usanga ibintu atari ivyawe ugakomeza ugashiramo kwizera mugano ugasanga si ivyawe, aho urahindura hanyuma ugakomeza ivyo bindi. N'igihe usanga kwa kwizera na yashaka wari urifise muri ico kintu mugano ukaca ugabanya inguvu ugasanga birapfuye. Rero rimwe na rimwe umuntu akeneye ivyo bintu vyose, kubera vyose ni ikintu kimwe cubaka umuntu. Ahagarara kuki ari principle, ndakubwiye Bibiliya, afise abantu bari kumwe bameze gute, bamufasha, bamusunika, abagenzi, imiryango, uko nuko. Urafise mbega ukwizera ko kuguha inguvu, ko kukongeza intege kugira ubandanye n'urwo rugendo. Maze warapanze imipango, warapanze inzira, ntuzoze urahindura vuba na vuba utaranuko urabona yuko vyanse. Kubera hari igihe usanga ugiye ukagomba nyene gushika aho hantu bagomba gushika mugani umunyu ukaca uheba, aho ukaca ubura intege, aho ukaca ubura ukwizera, ugasanga vya bindi vyose wagomba ushike ko urabihomvye, kandi hari habuze ngira ibice 10% kugira ushike kw'ivyo bintu wari kurarondera ubwa mbere na mbere. Ego ni ibintu bigoye mugani, ni ibintu bishoboka ko ugira intege, ko ugira ukwizera, ko ugira ikintu ugira, ko ufise abantu bari impande yawe bubaka uwo musingi w'urwo rugendo rwawe, kugira ntuzohave ucitara aho uhengama, kandi wagomba ushike mu bintu vyo arivyo vyose wariko urirukanga urondera. Yaba iterambere, kurondera amahera, yaba iterambere, kurondera umunezero, yaba iterambere, kurondera ibintu vyo arivyo vyose mu mana, uko nuko ibintu vyo arivyo vyose. Ego ugira iterambere ntiri mu mahera honyene gusa. Hari umuntu usanga akeneye iterambere mu bintu vyo kuba umugwaneza, hari umuntu usanga agomba iterambere mu bintu vyo kumviriza, vyo gutahura. Uko urumva ni ibintu bitandukanye bishobora kubaka umuntu kandi bikubaka n'abandi bantu bari impande yawe. Niryo n'iterambere mu bintu vyo arivyo vyose woba uriko urarondera mu buzima. Ego rero ndakwifuriza yuko mu 2025 uzoba umwaka mwiza wo gushika kuvyo wifuza mu buzima. Imana izokube hafi, utahure abantu bari impande yawe, utahure iyo uri kuraja maze nibiki wowe ukurikira uvuga ngo ati je nguma kwibi bintu, kwa ma principle yanje nta gihinduka, maze ukwizera kwawe kumeze gute, uko nuko. Ego iyindi nkuru nshasha y'icano ni nka update, mugani is update ya 2025, kubera jewe nta kintu ndabahisha. Nyamba ari iterambere je ngomba y'icano aho ryo mu buzima, ndakomeza ndashiramo inguvu nkuko ndabibabwira, ni kone nanje ndabigenza. Rero mu 2025 tugiye gukora, bishoboce Imana ikaturinda, Imana ikadushoboza, tugiye gukora. Rero kw'icano uri umuntu yibera Burundi, aba Bujumbura, aba yarize aho atarize mugana amenya ibintu bijanye no ku hostinga, kuba umu journalist, uko nuko urashobora kugenda kuri community ukaraba ibijanye nako kantu, kubera nakazi ugomba ku kazi, hanyuma ukandondera kuri email izoba iriko aho hantu. Numu journalist, numu cameraman afise ubumenyi, afise ivyangombwa bikenewe, afise kamera, afise mic, afise ordinateur, computer, kubera burya
kora amantuze amavideo udafise ordinateur kubera niho ubi editing hanyuma ukabirungikira uwo muntu kandi udafise email urumva ntushobora kuronka aka kazi kubera birakenewe ko uba ufise email uko nuko kubera mwarabonye Frank the answer afise YouTube channel yitwa African TV urumva nawe ari ku murongo wiwe nanje ndi ku murongo wanje rero turi ku murongo itandukanye urumva nawe hajya ariko arakora nanje nkomeza gukora rero twese tubandanye dusogera imbere turacari kumwe kubera burya inzira umuntu aza aracamo zimuha abagenzi zimuha ubumenyi zimwungukira ibintu vyinshi si ngombwa ngo ati bice bifudika oya ego rero uri mu journalist yibera Bujumbura Burundi uri mu cameraman yibera Bujumbura Burundi ugiye ngaho hasi urashobora kugenda aho muri community urashobora kuraba ko ukwije ivyangombwa hanyuma ukagira application kugira iyi channel dukomeze twerekana ivyiza vyo Burundi ivyiza vy'umurundi ivyiza vyacu nk'abarundi mu iterambere maze no kubaka ubumwe ego aka video karaka hari usanga gatanguye mu 2025 aho karangije mu 2024 mugaye nta kibazo ego tuzosubira kubona niyo twabonana